tekanye ndi muhira hari abo duhura bakambaza wahora he ko maze hafi nk'imyaka 5 atamuntu anyumva ni bake twahura nyene nje gutembera nkisubira ku kazi ariko ubu maze hafi amezi 8 ndwi ndi ngaha muhira ndi kwimvira ngene bishaka kugenda naje nkasaba lift amaze kugera kuri lift ndahita lift mwana nkasaba nk'ama collabo nkasaba kumenya mbe ubu mugeze hehe bigenda gute nshaka kubonana nande promotion gute umva ndabakeneye yaba bakera yaba bubu abari ku mwanya bose ndabakeneye kugira twire gute banyereka inzira. Yes, Helma Pip Shabo journalist is official kama dawa ni wa wundi nyene kakaniye ntandi nyene kuri Blessing Talk TV no nganda gusakana subscribe share na comment nabwe yuko nzandabazana ibintu bishasha makuru ashusha makuru ari update uno munsi tukaba twarose umutumire wacu umutumire ameze neza umutumire mwese muzi kuzina rya King Plata nituri natumuvuga ko byinshi reka tumuhe akanya kwanza atwidondora bombo kra kwidondora gutebaje kuvuga ko ari Plata. Yes guys. Nyene harutundi tubona nyene. No amazina ni Plata arahimana Platini amazina nahawe n'abavyeyi. Hama sanzwe ndi muririmbyi nkongera nkamwinyanyuzi. Juste ça. Okay none King Plata. Kuva kera uririmba naragiye ku marezo sosio yawe ndabona yuko hari indirimbo zimaze hafi imyaka 15. Ikibazo dukifise ubu nyene twebwe nk'abafana why gute umaze muri industry imyaka 15 why maze imyaka myinshi ukiri umurigend mu bijanye n'indirimbo ariko tukaba tubona neza yuko utaratubura nkuko tubishaka ni yahe ntambamye ni yahe ngorana urazi mu buzima uko ibintu bigenda birahinduka hari abantu mutangura mu rugendo bamwe bakabandanya abandi bagahagarara cyangwa bagahagarika urugendo abandi bagasubira inyuma sawa abandi bakagira aho bageze sawa n'abandi bavuga bati je nshaka kugera kure bisigura yuko sanzwe n'umuririmbyi nivyo kandi ndabimaze nk'igihe kirekire imyaka 15 irarenga ariko nyuma yaho camfata decision yo kuvuga ati sanzwe n'umuririmbyi naraciye ku ntebe y'ishure ariko ni igikinzi apare kuririmba nariyize ariko amashure yanje azomarira iki ubwenge mfise buzomarira iki ndavuga nti reka ndabikintu cyo mfasha mu buzima nk'akazi kugira kimbeshe bunyine ukuntu ndavuga ati reka ngende niga umwuga Chanja kwigarira ivyo guhinyanyura umuziki byo gukora umuziki bya studio production niyo mpamvu benshi bace batangara kubona ntakiboneka ntakicumbikana kandi ntagira gute ngiye kwiga shambona kuva mu byo kuririmba nja mu byo guhinyanyura mugabo bidasigura yuko naciye mpeba burundu kuririmba n'ubu ndacaririmba ariko gusa sinkibishiramo inguvu kuko ndabishiramo inguvu mu kazi ka production rero umaze kujabuka warigiye kwiga ibintu bijyana na production ariko hari indirimbo zimwe wagiye urasohora mu gihe wari uri mu mahanga sinagiye kuvyiga mu mahanga ahubwo mu mahanga nagiye ndonse y'akazi kandi si mu mahanga sikure na hafi ofete nagiye gukora izo ndirimbo rero ubona kuri YouTube yanje ni kugira avuga ati naho ntagisohora reka nze ndashirako uga kubishirako rero ugasanga ndashize ko nko kubika nkujya mufana w'indani ntaguma avuga ati nakayaratakaye burundu hari abantu badukurikirana ku mwanya kugenda zishirako akazitora ni bake ko baragabanutse bivanye n'ukuntu nagabanye naje inguvu zo gira gute zo gukora ariko bajya bakimfise mu mutwe mu mitima yabo bo barakubwira ati ahubwo nimwe mudakurikirana ibyiwe hari indirimbo nyinshi wagiye uragaragaramo
uri mu mahanga yitwa Ndumurundi ndumunyamwuga disons ndumunyamwuga hariyo n'iyindi ariko waririmbye wegame ku gihugu cy'iwawe nyene sinzi kinyibutse cyenzi ko twakoze indirimbo yitwa ndumunyamwuga jewe Augustin Pawan Shani Queen Ralijo D1 Jembekali Arnovich Obenlix Augustin Pawan yes hari amakuru amwe target urumva kuri izo ndirimbo gusa iyo ndirimbo ndumunyamwuga waririmbye mu mahanga barampamagaye ndaza nari hafi naraho mu Rwanda nase nkorera muri Kongo no mu Rwanda barampamagara ndaza turakora mpejeje ndasubira ukazi bagoya ngaha atari banga si vy'amafaranga niko tubuko ko badusaba gufatana mu mugongo gushigikirana umva si vy'amafaranga nashima narabishitike ndaza nshitse turaririmba ko ibintu by'amasaha by'umwanya umuntu amaze kugufata guhera mu gitondo gushika ku mugoroba kugurira amazi agufungurira nyene wabishitike yawe hariya kuyatinda gusubije agatike kabakoresheje bivanye n'ukuntu wemeye kuza kubishigikira hariya kubwira ati abantu urakoze agafarana nako mu ndirimbo nyinshi wagiye uragaragaramwo hariho ndirimbo nyinshi wagiye uragaragaramwo kuva na kera mu myaka 12 iheze 13 ko waragaragara muri style yo kuririmba R&B ariko ukaririmba urukundo cyane kandi biragaragara neza yuko wari umwanditsi mu bijanye n'urukundo ku buryo ngaha mu artiste bo mu Burundi atamuri umuyoza kwegera mu bijanye no kwandika indirimbo z'urukundo nubwo he buryo ukoresha nubwo he buryo ukoresha sese nubahe muti wo gukoresha muri so buryo bivana n'ubuzima umuntu abayemo hari umuntu abayeho ubuzima bwo guhimukirwa hari umuntu abayeho ubuzima bwo gukundwa hari n'ubundi abayeho ubuzima bwo guhemukira rero bivanye n'ubuzima umuntu agenda arabamwo amajambo acamubana menshi bivanye n'amacirconstance bivanye n'ukuntu nyine ibintu bigenda byinjirana washobora gukunda umuntu akakwanka fati yakwanse kubera atamafaranga ufise hari ukwanka kubera wambara nabi hari ukwanka kubera uba fati wanyu nurajwa nurapanga inzu yawe ari ukwanka bivanye n'ukuntu abona bo mugendana kumva baririmba ngo wanyanse kubera abagenzi wanyanse kubera atamafaranga wanyanse kubera umva n'amasije agenda bivanye n'ubuzima tubayemo ni gake abaririmbye turirimba ibintu bitatubayeko kandi ni gake turirimba ivyo batubwiye turirimba ahubwo kenshi turirimba ivyo twabonye ivyo tuzi byatubayeko n'ivyo twabonye ku bagenzi reka tugarutse gatonya Augustin Pawan ubu hagati yawe nawe w'imigenderanire igeze ni sawa ni mugenzi turavugana ndamwandikira akanyishura ku mwanya n'umuntu atirengagiza abandi yego yes bakunzi bacu bakunzi ba Blessing Talk TV ngenda gusakana subscribe share na comment none King Plata kuva kera je nkiri umwana mutonya numva King Plata ariko ego tugiye kuraba vraiment mu ndirimbo zawe zari zirimo icita nyine urukundo ni yahe ndirimbo wowe warigeze kuririmba yoba yarahuye n'ubuzima bwawe bwite ni nyinshi rero nizo nabirimbye zitamenyekanye kugira ngo ati nacenje mu byo kwiga guhinyanyura izo nagenda sora zitagiriwe na promotion zitagiriwe ni indirimbo nyinshi twakoze cyangwa nakoze zihuye n'ubuzima bwawe reka tugusabe gatonyo duhereze akapera y'indirimbo imwe muri zo uba ufite kugira ngo abakunzi bacu bagume birira show ko turi kumwe na King Plata indirimbo imwe mu ndirimbo wararirimbye zazihuye na life yiwawe ubuzima bwawe kuko ndumva warahimukiye cyane je savye ko nahimukiwe ndashaka kuririmba n'ibindi mbo gusa nyene bica biguruka mu mutwe zikwepa zose zamuka wapi na mba cyenda yibagiye yes guys
yes ndibaza mwese muramuzi ni wabo ndi nyene King Prata none King Prata urubatse kusha why because mbona miaka ni mingi sana ni sawa tu none erega si course nyene okay none King Prata kuva kera waragize uhara mujya no kuririmba ukaba waratanguye kera aba legend twita mu Burundi nka Big Farious bo twari titeze yuko boshikana umuziki kure bakawushikana mu mahanga umve batanguye kuri umve bari bafise ama chance menshi yo gushikana umuziki wacu hanze y'amahanga ariko tukabona nabo nyene byabanane ariko King Prata hari ubumenyi wagiye kongereza ugenda kwiga mu bijanye na muziki usina kubwira nabuciriyemo ntawe byananiye ntushake rero tavuye gute urugori rw'amahwa ni gushaka kunyambika muri no mwanya hama bice n'inkwegera aho abandi baririmbye twatanguranye bageze je ndashobora kuba n'inyuma yabo nk'ibice 50 no 60 sawa kijana yaba Farious ni babu ahageze atari kujya nyine umuntu akore ko nisaba kuzi washogira ugiye kumuramutsa bakakwankira no akacabana ugenda muzi umurekanzi aze tuvugana yaba Lilo yaba Satbi bon nabantu twabanye igihe kirekire ba Max ba Bifes ari mu bantu bagiye rabuko tubigenze kugira nabo babijemo ba Imbidata n'abana twarize dufate nk'iyi generation nabantu nyene baba imbere yuko bashika kuri intambwe bariko twarababereye ikitegereza yesaye nuko mugabo abari nyuma yabo bagiye ko bavuga ngo byarabananiye ntabwo byaba ahubwo wo kontre usanga ari byo byananiye usanga ari byo byananiye gusa je byarananiye kubandanya byo kuririmba bya promotion wiki kandi icyatumye binanira ni kibazo nakubwiye ko nagize amashuri nize ubwenge mfise bizogenda gute atahantu mfise ho gukura uburyo reka nige umwuga nige ikintu basi cyoze kiramfasha nonke na 500 francs yo kuzanda bika buri munsi ndabiko kwezi nshobora kuri hinzu nshobora kuri pantaro nshobora kugira gute nshobora uko umva ni jewe ahubwo napoteye ngiye kurondera kwanza mine donc izomfasha mu buzima nabo bidasigura ko bari bicaye gutyo bararonsa amahirwe barabandanyije ubu barigeze kure naje ndipfuza rero kubaratrapa kubashikira kandi sikera bon sivyo kuvuga ngaha mugabo hamwe n'umwanya tuzovyibonera kandi bizogenda neza kuko ubu ndafise umwanya ndatekanye ndi muhira hari abo duhura bakambaza wahora he ko maze hafi nk'imyaka 5 atamuntu anyumva ni bake twahura nyene nje gutembera nkisubira ku kazi ariko ubu maze hafi amezi 8 ndwi ndi ngaha muhira ndi kwimvira ngene bishaka kugenda naje nkasaba lift amaze kugera kuri lift ndahita lift mwana nkasaba nk'ama collabo nkasaba kumenya mbe ubu mugeze hehe bigenda gute nshaka kubonana nande promotion gute umva ndabakeneye yaba bakera yaba bubu abari ku mwanya bose ndabakeneye kugira twire gute banyereka inzira ko ubu nta nzira n'imwe izo inzira sinarinzi ubingo numara n'inzira 10 8 zose zamaze kwiyugara ifuko menyerera handi aho batoboye handi yes none ni hehe ugomba gushikana umuziki wacu ndundi ni hehe ngomba gushikana kuko ngomba kushikana aho indoto za twese ziri indoto za twese ni Burundi to the international ono munsi ba Kiriku ba Double J ba Satbi ba Farious n'abandi ba Bface n'abandi murambona
afishe yabo za baje za Australia, France, za Suisse, za Belgique n'ahandi. Iyo yari imwe mu ndoto twari dufise. Kera twabibona ku bandi baririmbyi bo muri Congo, muri Tanzania, muri Uganda, muri mugabo ubu naho bakibara bagenda hariyo ugasanga haje abantu bake mu gutinya yuko bataramenyekana bose hariya ugasanga bagira concert mu kantu kaga sale gatoya kakaboate mugahazogera n'igihe rero dukora ama concert mu ma Bercy mu ma Saint-Denis mu ma Arena zo hanze nuko turifuza ko umuziki w'u Burundi ugera kure ukamenyekana. Hari umuntu ari mu Bushinwa umubajije Fizo atomumenya, umubajije Satira atomumenya, umugabo umubajije Wizkid akamenya direct, umubajije Diamond akamenya direct. Bisigura yuko turiko turakora uko dushoboye kose kugira umuziki wacu utere imbere. Abo byananiye bakabiheba niba bisiguye yuko ibintu byose bisaba ingufu, bisaba support, bisaba uburyo, bisaba King Prata. Ku mpamvu yuko wabonye ibyo wize ubumenyi wogenda urungura warahisemo kuva muri industry kwanza y'umuziki ubanza kwanza gukwepera kwijanye na production kugenda kwanza kungura ubundi ubumenyi muri production kwefye ndi hajya nyene bisigura neza harakantu gashashe mwijanye na industry y'umuziki yo harakantu gashashe ugomba dutegure mwijanye na production wa wari production ni nyene gusa uko iminsi igenda niko amakalite forme ya mixage n'ibindi bigenda birahinduka. Mugabo sinakwevye ndi muri music nyene tukwiteke bon ego kuko ico mutamuzi ni kimwe muri no mwanya hari abantu nifuza gukorana nabo nabo bifuza gukorana nanje bivanye na n'indirimbo mfise bamaze kuzumviza ko batiza indirimbo zishije ku isoko bashobora kwinjiza kandi donc ni production ni nkuko nari kujya kwiga ivyo gusuka ni nkuko nari kujya kwiga ivyo gushona impuzu ni nkuko nari kujya kwiga ivyo bya mekanike mugana nahisemo production kubera sinashatse kuja kure y'umuziki. Nico kintu wabonye kinyoroye ko nsanzwe mfise n'ugutwi kumva rero uko gutwi kwaje sinashatse ko gupfusa. Okay, yes, bakuzi bacu bakunzwe Blessing Talk TV aho yari King Prata ndako turaganira bimwe mu bijanye n'umuziki wacu ndundi. Uri kuraraba King Prata umuziki wacu ndundi ugerageje kuraba na generation y'ubu abafite impano bijanye n'umuziki ariko baracika intege sana nizahe nige wo batera ntiyaye majambo bifuriza kugira ngo babikomeremo. Gucika intege ni bibi, umuntu acika intege mu gihe yabuze support iburyo uri bubamfu uri no hasi kandi aho ntuba wacitse intege ahubwo baba yabuze ukuntu. Jesi nibaza ko hari umuntu acika intege. Niba buraye kabiri gatatu abayizeye yuko ejo canke igihe yaje ashobora kuronka so gucika intege ahubwo no kubura uburyo mugabo benshi turafise ibyifuzo byo gushika kure turifuza gushika hanyene gukora ikintu cova ngaho gashikana hariya kure muga tukabura ukuntu rero kujya kubura ukuntu cha tubigumyamo kimya mu gacerere gusa pore turonsa gatru tukigereza imbere byanse tugasubira inyuma gatoya kuko umuziki ntibawuheba umuziki ni nka drogue nyine ukuntu yes. Okay, hama King Prata shatuguma tuvuga ati thanks sana merci sana kuba wabanye nacu no kuduha kano kanya. Merci beaucoup. Nyuma y'igihe kirekire ndibaza ko ari mwebwe tuvuganye bwa mbere kandi abashimiye kuko ibi tuyaje nga ndize neza cyane ko bigiye gufasha abaza kubyumva kimwe gusa ntiducike intege tubandanye tubuze uburyo tubuze ukuntu
tubura uburyo bwo kuja muri studio bwo gusohora ama clip era gute muga ntitwabura uburyo bwo kugura ikaramu twaguma twandika ama inspiration bikaguma biza bijya tubuze uko tubishira muri studio n'ahandi twashaka kubiha n'abandi ukavuga ati ukeneye indirimbo za gutya na gutya Rodera naka ashobora kwandikira aguhaye nka 2000 3000 ubonye studio ari nka 10000 kandi yateranya kaca nawe utamona kandi kamwe umva umuziki ntutubeshejeho ariko umuziki tubeshejeho dukoze ibindi kora umuziki ufisa kandi kazi kugira uronke ukuntu umuziki wawe uteza imbere kuko umaze kuronka uburyo bwo kwiteza imbere uburyo bugufasha kugira usohora indirimbo hazoca haboneka umuntu nawe yifuza kukunganira cyangwa kukongereza ku byo ufise nibijya twumva by'aba management ama label ama partnership basi ibintu kasha bigenda neza King Prata inyuma y'imyaka 15 uvuze wahoze uri mu muziki gushika nawe ni yahe consequence wagiye urahura nayo kuburyo uvuga ati je by'imiziki kweri mina bitokaye murabivuyemwo burundu ega guhura babyita intambamyi happy bon ni nyinshi harizo kubura amakolabo gaje gusaba mu kolabo akakwankira hariho nkizo kubura ibiganiro ugiye gusaba mu journalist ibiganiro akakwima mugani byanciye intege gusa natekereje ndavuga ni basi hazogera igihe hazogera igihe aho patafika patafika gusa ndashima Imana ko bigose nuko tuko tuvuganaga ahanihe cyabaye ngombwa kutuvugana uko tuvugana n'abandi nzovugana n'abandi hari abo nzosaba hari abo bisaba yes mwakoze cyane kudukurikirana guhera ku ntango gushika ku iherezo yari journalist Elize Official yariko arayaga n'umuhitizi wacu King Prata yes mwakoze nongenda bitokana subscribe share na comment yari kuri Blessing Talk TV reka agira akajambo ko kubasezera TV yacu mu kwezi kuza ndafise EP y'indirimbo 5 iyo EP kaba nabifashijemo kuyikorana Sokul Records niyo company disons nibo bantu dufitaniye contrat ubu iyo EP kaba izo fata izina rya Unkanga Nkande zavamo indirimbo 5 rero muri izo ndirimbo 5 hazobamwo ama audio ama video kandi izo bari EP donc umuzo your Prata is coming again, is back disons aragarutse Unkanga Nkande titre 5 muzitege hamwe na Sokul Records, Sokul the boss, Sokul the manager hamwe na Prata guhera mu kwezi kwa 10 guhera muri Novembre kubandanya gushika aho ntazi ibya contrat ni birebire by'amase ni birebire gose iby'umuziki ni birebire aho se tuguma ndashima Imana niko kajambo kanyuma ndabategura ndabatekeye nyene nyene mu kumva shukura yuko nimuze ko nabihevye ndacahari nyene kandi ndi muri vyo ndi umunyamuziki ndi umuhinyanyuzi ariko ndi umunyamuziki gusumbya ubuhinyanyuzi kirundi ni noma yes bakunzi bacu mwakoze kubana nacu yari kuri Blessing Talk TV ndabakunda cyane cyabya